afise partie byo akora ego ndamuha amashuga mbwa natwe ndakunsubiza yiwanje ko nanjye ndafise ibyo nkora badoshobora like comment on dit abandi badadoshobora kukorera wakora iki kube kubuto kubako kwekera kubaye OK kere yambaye ko parce que il y a des choses que je savais pas yeah aya ma précaution natege dufata ntayindi kandi nka yose hey yarayama bon ntiyari wa muhungu mvuga ati je prévois ko tuzogira mariage umuhungu n'umugabo ibintu bibiri ahindutse none rompe hariho umuhungu umugabo n'umupapa parce que umuhungu wese ashobora kuvyara ngase umwe wese ashobora kumupapa kandi umwe wese ashobora gutera inda umwe wese ashobora kumugabo ko yagenda vurugana ya mimi nyene najoka mana vurugana gasi noroshe cyane kubera ego ndatanga ke ya mugabo iyo mbona ndiko ntanga ke kagaruka ndayikasa ashobora kunana umwe adafite amafaranga nikibano akumari apana kubera ufite watuje gutakariza ni umwanya ni handi cyo kubwira hey babe urumva ndokamagara hey babe sava umwana arangwaranye ngo je kidogo nipige marafiki zangu none mwenye kopisha 50000 bro ntana konti ya bank office. Hello boys and girls, salut guys, this is Humble Man MC Andy ndingaha kubwo kubashikiriza ikiganiro citwa amahasa asa adasa. Bega wewe wumvise amahasa asa adasa wumviki? Hello boys and girls, ladies and gentlemen, this is Humble Man. I'm with my brother MC Andy. We are going to present you Amahasa Asa Adasa. So today we have a guest. Turafise umutumire ni umukobwa mwiza sinzi nawe muraza kuvyibonera reka santarde ngira murabona ku meza yacu turafise ikarata tukaba twongeye tukaba tufise ni kanete irimwo amazi sivyo. Ikintu tugiye gukora turaza kuganira uko dusanzwe tubikora ariko mu kuganira kwacu tuza kuganira turiko turakina. Rero muri uko gukina ubuza gutsindwa ubu wanyuma ni waza kunwa amazi. Rero umushitsi wacu aze kuraba abigenze neza ntabo wanyuma Andi sinzi tubanze twakira umushitsi cyane. Eka maze ndabaramutse pedoye amasanamu ameze neza cameraman niho umutima wanje uterera muri no misi banumva umengo niho mpagaze umutima wanje uhagaze ku masanamu asa neza. By the way dushimire abakameramani bacu yakuba byitwaramo neza cyane dushimira n'abafana tura liking uburyo bwo muradusupportinga cyane turabafise ku mutima namwe muradufise turabantu banyu ntari kumatera byutse mbona no munsi yanyohe ariko ntawo nzo umuntu ngwanda ufise umutima mwiza waramfashije ikintu gikomeye cyane ko ntavyonze ndifuza kukimenya nimba bishoboka kuri uwo muntu. Ndabaramutse rero mu nkundire abaye mwaramutse cyangwa mwiri bivaye none umwanya uri kurakurikirana ko kiganira aho wicaye. Turamutse abantu bose bari mu mihingo itandukanye abari Australia, Etats-Unis, Hollande, Belgique n'ahandi henshi no mu Burundi wacu by the way no mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Turabaha ikaze. Remember kugira subscribe iyi STV televiziyo yacu. Hanyuma turi kumwe n'umutumire arayobeye reka ndamuvuga uko ndamubona mwiriwe mutama ndamuvuga uko ndamubona hanyuma umuzi kundusha araza kumuvuga cyane. Je mbona ari umukobwa mwiza mu nkunde cameraman amwerekane na zoom ndende cyane umfasha ukamwerekana. Uyu ni umukobwa mwiza cyane umukobwa ameze neza yitahuye abitaho ndabivuge byose navya bindi mvuge navya bindi ndabivuge ni umukobwa afite imyaka 23 ariko nimba atabinyegeza yashoboye kugira amahirwe ni bon it's okay yashoboye kugira amahirwe yo kuronka ikibondo vuba kizoba gifise gikwije imyaka 4 naye ndafise ikibondo ntubibaze niyo mpamvu ndabikunda ko ndafise ikibondo. So afise umwana mwiza cyane ndabibatuye ko nawe n'umwana mwiza cyane. Je namubwiye yuko nimba ari singo abimbwira hakiri kare ndamurondeze karibu rero
merci. nta kuntu twoyaga uprefera ikirundi ururimi uruhe cyane Byose sauf l'anglais. Sauf l'anglais, irangora gatoya. Cyongereza ntaraba. Mwaramutse. Meze neza. Yego meze neza. Jewe amazina nakwisara hara ariko mama we yakwise gute? Nitwa Ninziza Laure Kafinola. Niko. Wodusubiramo iryo zina neza? Ninziza Laure Kafinola. Wowe urukuba rwawe rufise uko rusa sinzi ko rubibona mukiga bisiguye iki? Bivuye kuki? C'est abavyeyi bavanze, ma mère elle est burundaise, mon père est pas burundais. Je sais pas trop sa nationalité mga. N'umuzungu. N'umuzungu. Papa ni muzungu. Toto wa muzungu na mimi na wako wazungu. Sasa wibaza ko nabimenye gute? Bon, je sais pas, je crois que ndakuzi. Non, ndakuzi. Bon, aho wabimenye. Ntacyo. Uhora wiyumva gute mu gihugu cy'u Burundi? Dufata igihugu cyose. Tugiye guharura abana bavuga ku bazungu. Nitworonka abana ijana. Uravyemera? Bon, c'est vrai. Ugize moyenne nta ijana c'est pas beaucoup. Sawa. Wowe rimwe muri abo baki. Muri nyakamwe. Muri nyakamwe muri binege. Sasa nikihe kintu byakunguye nikihe kintu byaguhombeje? Bon, guhera ku byo cyampombeje comme tu le dis nta na kimwe kubera ko umwana mu kuvuka ntagira comment donc bavuga bande commande wavukira ko umva umuvyeyi usanzwe ufise abaruwo nyene so nibaza kari inyungu kubera ko ça fait du bien ko umuntu akubwiye tiye métis ça neza ufise agapo gasa bien bali najongeza bien sûr oui biraryoshe sivyo biraryoshe ariko biramaze gushobora ukagira fier zirenze gato cyangwa kwishima kurenze gato kubera umumeti? Bon, premièrement je sinishima kubera ko bon nitwa kawaida kubera ko kubansa nuko hariho abarundi kazi bansumye inzobe bien sûr que oui n'ubwiza bon n'ubwiza barahari kandi benshi bon merci usanzwe ubizi cyane barabimbwira sinovuga ngo je nkunda kwera umuntu ashimwa n'abandi simakaje nishimba nzawiyemere nawe. Okay, ego ndi mwiza bavuga yuko confiance en soi bari kene mu buzima donc je suis belle je le sais donc niyo umuntu abimbwiye ndumva ko ndi fier ko ndi mwiza ngumva ndazwe barundi kazi nonyene bansumye ubwiza canke bafise n'inzo binduta murumva byose ça fait du bien. Aba bahungu bigira babeje ubakwepe kwaje barabesha kwaje bashasira kurize muri mudu tugendere n'ikiganiro nyezina wagiteguye urashobora gutucangira ikarata gatoya je nshinzi murankubita iyo kanete yose urayimara urabizi abazungu ndagerageza akubari bibaye ngombwa turerekana je na yani kugira dutsinda umutumire kinano dutemu mbe jokera zirimo oya mwazikuyemo jakono nta mwanda kwereye akubari aho sinjya mwaziharuye kwere ko zikwira zigaburika watsindwa sana jewe sindababeshe wabyibagiye akubari wowe nukunda bajya ni wewe none Lolo nafise akabazo kanje kagira ngo twumvise ko ufise umwana sivyo kandi duharuye imyaka ufise niyo umwana wawe afise turabona ko waravyaye ukiri muto nishafungwa zamani sana iyo byaye ukiri muto ni kihe kintu bikononera ni kihe kintu bikungurira? Bon, first ça dépend n'umwaka ubyarimo kubera ko iyo karabaye ko badeda aradufise yes ziya nagoye ndaziya so je disais iyo bivana n'umwaka ubyariyemo kubera ko hari igihe utwarinda utaraheze ishure donc umva ho birukiye amashuri hari igihe utwarinda
bivanye na situation mubanye mu rugo iwanyu like mu abavyeyi biki umva byose biba bifite ikintu cy'ikintu mbwa first jewe navyaye natwaye inda nahejeje ishuri I think so gusa nagiye gutwara diplome mfise inda kandi j'étais fière de ça parce que donc kwitora c'est vrai sorry j'étais fière parce que ego ni ikintu cabaye comme accident gutwara inda muguru umva nahejeje ishuri at least nahejeje ishuri nta kintu binini byanyiciye sauf que umva université j'ai pas pu continuer naho ntayo kwiga ishuri université umva gukora akazi nari navuze ngo nzoheze ishuri hama nkore byose byategaga kumva nategeza kugira kwitaho umwana umuryango retse kwa musamba nubwo kari ishuri peut-être bajya hagati sino imentene nehejeje muri societe tubayemo turakunze kubona umwana atwaye inda muri bazage navuga muri bazage kuko ndibaza ko warufise nka 18 ans gutyo 19 ans voilà iyo uri muri iyo myaka ugatwara inda ntibabone umuhungu atari bwipresente muhira ngo mubone aze kuvuga ngo umukobwa nakene ko tubana akabanza kuzamo ibintu by'amada birakunda kuzana polemique ibintu problem wowe nta kintu byigeze bizana kiza kikubabaza n'ubu cabaye cyakubabaje muri ico gihe watwaye bon birahari parce que bon premièrement je ndafise ukuntu yo quand je sors avec quelqu'un ndamugenda kumpresenter à maman même si toi tu manges 2 semaines mugabo biravana ça dépend du garçon parce que hari umuhungu mu barbara nashaka gutwara kwa mama dukundana vyinyegeje bavuga ati uyu mama niya mubona Madame Alice non ma mère je la connais donc hari umuhungu ntutwara muhira ngo ngiye kumpresenter abameze guto umuhungu ndagusavye bon ça dépend surtout hari ibintu donc catégorie kuko hari umuntu ashobora kuba ari umubandi mbwa ashobora kunyegeza ya mu ndashobora kubona nkamutwara kwa mama ati uyu ni imbere mama ashobora kunyegeza yarahisha akageza ungari wawo ndusonga eyo agasimbera agamye agatanga ibintu by'ukonye so urumva rero iyo sokanye n'umuntu ndamutwara kwa mama presenter heureusement mon mec mama yaramuzi twese tumanye nka une année before ko ntwarinda yaramuzi kuko yaraza muhya tugasangira le weekend canke nkaje kwiriguye ukajumva ayo ma mouvement mabese yarayabona so ikintu bazo ko cyabaye cyabaye cyambabaje c'est que je me suis mariée très tôt en fait comme iyo situation yaje yo gutwara inda tu vois les parents burundais cyavuga mutigeza kubana kandi ma mère je la comprenais parce que yabikora ku neza yanje avuga ati ntuzo byariye muhira ubwirije imagine ko gavyari muhira namutahura mugabo umva societe amajambo yavuga ujya muko gaciye yuta kurongorwa kurongorwa hakiri muto ça m'a déstabilisé kubera ko nanje nabona ko ngiye kurongorwa nkiri muto kandi nagiye kurongorwa n'umuntu ntayimwifuza ko tubana kumukunda namukunda mugabo ntiyari wa muhungu mvuga ati et je prévois que tout un mariage. Non, c'était juste on va dire que na by'imyaka yacu 18 ans 17 ans ibintu by'ukonye muga c'était pas le garçon donc mvuga ati ngo en tout cas c'est lui l'homme de ma vie ego kandi naramukunda mugabo hari utugeso tumwe numva tutahuriza ko mvuga ati uni twashika mu rugo hari musabyo hurizako mwarabanye ya twarabanye nka 6 mois ndabaza ikibazo est-ce que biroroshe kubaka ukiri muto uko wabibonye bon ça dépend na vie n'ubuzima wakuriyemo mode vie wakuriyemo kumva nka jewe personnellement nakoze impya ntamona papa donc je voyais ma mère ariwe agwanira ibintu tugese nadi navuga ati naho nzovyara nanje naho nzoguma muhira nzogwanira abana banje mumva sivyo nari nshaka sivyo nari nshaka sinashaka burya buzima mama yabayemwo ngo nanje ngo nzovyare nje muhira hamabana ninda barere je voulais une famille avec abana n'umupapa umwe apana ibyo byo kuvyana bacanze mugabo ubuzima bumaze kuza numva biba byamaze kuba biba byamaze kukurikira kabyakiranye nuko bije kubera ko c'était pas facile kuko nka je nari uyaranze nari wa wundi genre je suis une femme qui aime la liberté. Pas la liberté ngo byo gusohoka ngo muri boîte ngo kujya gukesha non c'est même pas mes trucs gusohoka ngo je mbashaka ikintu shaka gukora ndiko ndacumva apana ko acaza umuntu ambwira ati oge kubaha umuhungu ndamwubaha kandi twubahana turumvikana ibintu byose urambwira baby iki kintu sinshaka kugikora uko nkakumbiriza gifite raison ndagikora mugapana kucubuye dakwe parce que c'est toi l'homme tuza unkankamira unkarira non tu n'as pas le droit kunkamira parce que nakuranye de mentalité yuko mama wanje yanyigishije kubaha abagabo même si ntamonye papa wanje mugana ari wa wundi umuhungu ushaka kunkanga ya ushaka kugenda uragenda ushaka kumurahagumba ntabwo ati même mon père il était pas là donc haona cha kunikangisha nikomeze niko harura ariko aho nyene s'il te plaît tugacishemo uno musi bishobora kutumvikana ejo bikumvikana
n'ubundi siko byari bikwiye kumera yeah wewe ntuprefere ujya muhunga ameze kujya ijambo rizima niri twumvikane muri byose turubahana ariko apana ngo ukitaka kubaki utabaki ukitaka kuni utaenda no ndogisi biko na Jojo nini sorry gato wewe muri wewe niko bifise bi managing bijere niwereka umuntu ko nawe kwandura uramurengereye kamera ariko bimwereke mu bihe byiza mu nzira nziza. Non, en fait, les gars, c'est même au début. Parce qu'il y a des garçons, qui ont le respect. Yuko tu es na sema unakifanya. Akubwiye ntusohoke ntuwambaye impuzu nk'ikabikora. Atashaka kwifatira mu minwe. Donc acibaza ko afite droit yo kubwira ibyo byose yishakiye kubera ko ashobora n'akademu kakora nishimo reka nkora ibyo nishakire byose. Je ko umuhungu ndamwubaha kandi ibyo mbwenda bikora byose uko bimbwiye. Mugabo ivyo nza kwikubwira mu gihe mbona ko uri kuri exagera. Utanga kumva umbwire ngo shishuye kwicara n'umukuzi wanje ukanga n'umuhungu je pero droit gusohokana n'abakuzi wanje ukanga dusohokana parce que tu es jaloux. Zero zindayime ko najije n'ubwanje ndafuha. Mugabo hari umuhungu yatashaka kwexagera. Nje nabwira ati si tu vois ko ibintu ashobora kwihangana matagishoboye. Unakamatanije ko namina kamatanije ya. La sava ikintu cyose mutagihuriza uyu udahuriza n'umuntu mu bintu ntibishobora gupasa. Mu kirundi bavuga utaraye wava kare no ya. Aho utari burari. Aho utari burari wava kare. Ariko aho nyene avantage yari niki umunsi wabyo nyabyo uzosanga nabijya uno munsi utihanganira ubyihanganira uyu mwanya ntuvyihanganira kuko ntabwo ari wa muntu wawe ubuzima aba voilà en fait le problème ubuzima soit we azokwihanganira ukomeze cyangwa wewe hindure kuwiwe niyo mpamvu vuga ati donc ni wa mwe vuga ati jewe uyu mwanya rero nkeneye gukundana genda ntaguma hariho byinshi utegereza guca wihanganira ndagusabe fise tubazo twinshi ariko ndagusabe dukinije ya nyuma ubwa mbere wadutsinze ninde nyamazi kwanza twatsinze no wadutsindiye hamwe oya uyaguye kapa yari twace tuzita hasi petete nari kujya uru rwatsinzwe na gone turira hamwe sivyo uduhanira hamwe yepeke J'ai ngo mani gombozi. Sivyo, j'ai une question. Sivyo. Question une. Est-ce que tomber enceinte égale se marier? Non. Pourquoi? Parce que tu peux tomber enceinte accidentellement. Bah voilà. Ali accident. Parce que du coup. Oui, accident ya. Niko no vyita. Parce que niba byaje ubishaka. Niba byaje ubishaka. Ufite accident si ndege uvuga ngo uragiye kwirondera ngo mpisanga ngo wayitwa atagishaka. Accident iba mu gihe ubona ko utebwagire ko uyitwara hama bikaba. Cyangwa accident ikaba mu gihe twenda yumutaye mutaye mukundana wandi urasanga uragirije ko murabi wiwe bikaba ugasanga watwaye ngatavyo warukeneye. Murabi wiwe. One question sorry. One question. Ubu igi accident urabona yoba. Pardon? Yose bakubako. Igi accident quoi? Oh ya en tout cas. Kube kubutokubako kwekera kubayeko. OK, kere yambaye ko parce que il y a des choses que je savais pas. Ya, aya ma précaution nategeka gufata ntayindi. Mugabo ubu unye umukobwa amaze kubyara afite ubwenge bwinshi. No, acha yuguruka. Nije nko ndakubwira cyeguruka mu mutwe parce que kandi igiti yukora mu gisho kabiri. Ndakumva mu bajene benshi ngo umukobwa ngo arinze yemera gutwara inda yawe ngo aba yayishatse. Right? Kuri wewe niko ubibona. Bon, en tout cas, adafashe ijya décision kugenda kumira ikindi ngayikorore aba yabishatse. Parce que aba afite choice. Nige mpeza gukora ikiganiro cyenda gutereka. Aba afite choice yo kwikorora. Ya. Kandi mvumva bon, ya même des uyu mwanya nawe nico ukora bishitse. No. En tout cas, aho narinze mbyari ya mbere yakabese ntunza gukorora. Kandi iyo sino ita accident. Yakeshe nitakari accident. Est-ce que yo yaje kumwanya mwiza. Yani sorry dukine ije imwe ihere tuko tureraga bisanzwe duce tumubaza question azishura ari pose namaze kubatsinda nanje kameme. Kuko je sinkunda gutsindwa mu buzima. Unsinde kabiri. Gusa rero no kujya sinjya. Oye kindagitsinda bro. We ntiwamuriye kutwara uwo mu mwibe reka nje nakimwe bakindira twari gasi yatotse uyu ni kwa meza akitindi kapasha oya naka wari umujyanyanije jayo mzinda kwereke murasinzwe vraiment sindagisingiye aho ndababesha bonda kwisi yes kabiri aho guhangana abandi uyu ni wava nsindisha anje bazinge akubali
Yo. Yewe yana rankwegiye kurya. Ndapfuye. Mama we. Yo, ndababaye ndabibatuye. Apunga amazi. Kina. Apunga amazi. Uyikona nani foke bakuba mukule. Ndababaye ndabibatuye. Ari nyinshi kweli. Reka kurinda wizungurusha za nizo mari. Wow, naganye! Tuwaharura iki msindiye zitanu. Yane ni wanyu. Wowe urashaka ubuko. Oya, ufite Namusinze zinga. byinshi. Ufite mali zitatu. Uyafise nani mwafise. Wachangwa amazi. Na rukombe ruhari ngaha. Ndufashe urukoma amazi. We ari nuko nyene. Nije nayizaniye. Kandi ungiriye. Tambira nka yose. Hey, yarayamara. Agira nkije. Ahubwo uranakomeye muri iri ariko nuko izuba riragufashe iki? Nandi ndamariye. Wowe yamarira tugibweko. Ubushaka nurike. Rero murabona wishwe n'amazi. Okay. Ushindi wa nani? Mama lao ametufunga lakini mimi nimemfunga. Maana mimi na wewe ni moja moja. Waragize etat civil. Uyu munsi bimeze gute? Bon, uyu ndi kwa mama. Ariko muri leta uri mure w'umuntu. Non. Wamaze ku divorce. Ego. C'est vrai? Ya. Tugere kwaza bukebuke. Ya ndakwinginze mbabarira. Ibyo bibazo bya uraza kubibaza mu nyuma. Sorry, sinebwatahure sasa fresh. Wakati unachukua ujauzito ulifanya etat civil. Ndiyo. Maki umeolewa biciye mu mategeko. Ego. Murabana n'umugabo pendant 6 mois. 6 à 8 mois, ya. OK, 6 à 8 mois. Après ça, c'était en 2019 ugira mariage? Non, nagite ego. Muri 2019 juillet 2000 ya kana vyaye muri décembre. 2020 turabivamo. Ego. Divorce yaje gute? Yaje kubera iki? Uri fier na divorce waronse? Mwahanye no muntu. Bon ego. Parce que uri fier nayo habaye iki like? Bon bien ni nakubwira nako ndavuga avant. Nakoze mariage kubera nari enceinte. C'était pas prévu. C'était pas prévu au fait. Quand vous dites qu'il n'était pas prévu, ou si c'est mon goût, il y a des choses. Bon, ego c'est vrai. J'étais encore petite. Amga une bichane qu'on va dire n'abonye mama wa turi twese. Umva ibintu wena ndabizi. Ndazi guteka, muri byo mu rugo yimwe ndabizi mugabo. Il y a des choses umutima wanjye utashoboye kwihanganira. Yeah, donc ndivyo bituma sura mu rugo kwa mama. Hama kugenda kubwiye bavuga gute aho butari burare aho utari burare wahava kare sasa je shaka kumenya ibintu bibiri basi nyamukuru wumva ko byatumye ugira force buja gusa divorce kuko quand même je suis sûr que ntiwayisabye ego nje nayisabye kubera iki ntiwamukunda wari umwishimiye no kumukunda na ko nabo baravuga ati umuntu umukunda umwihanganira byose ego waragerageje basi kwihangana. En tout cas, j'ai essayé. Oh, amezi atandatu. Ego j'ai essayé kubera ko. Non, en fait, sinasubiye muhira kubera divorce. Le mec yararonse akazi muri Congo abobije kuvoyager. Naje ngo ati sinogwa mu nzu ya jenyine. Kandi umuhungu yari yamaze kuna sinzi ngazuka kajyari. Na wari umuhungu n'umugabo. Bon, OK, umugabo yari yakiye. Sinari ngo azuka kajyari. Ndabati OK, je vais rester à la maison pour éviter des dépenses yo kuri inzu ibikini bikitane ntawe n'umugabo. Kandi so ndavuga ati ngazataha après 3 mois. Non, ari utahana mu rugo mvuga ati azutasanga muhira. Mugabo navuga ati nzogaruka nyimba ari après 2 ans, après 3 ans, je sais pas. Nasubira muhira. After rero haci haza kuzanya nandi ma histoire y'ibintu biri privé gatoyi. Ntashobora kwihanganira naye usavye cyane ariko mwe bari amaze kuje kwa nanje ndiyino. Ndambwa ati en tout cas je veux plus être avec toi parce que il y a des choses tutagije ko biki. Ya, tu es fier. En tout cas je suis fière kubera ko divorce n'ikintu cyambe kibabaza.
en tout cas ku myaka yiwanje mu myaka mikene nifise kumva umukobwa nka je yaragize mariage ya divorce c'est pas quelque chose de facile nticoroshe na gato mugabo en tout cas nakuze ndi strong kukuntu gatoyi uyu yaraza ama histoire twakuyemo turi abana so nta kintu nabona ko coza kiza kunyantiza nyine ikintu ntazi nabona ko utabizi ni mu byaranje birashika uka like ukumva ko ukicuza swat kubera iki nagize igihe mariage swat kubera iki nagiye habaye divorce birashika ukicuza kimwe muri ivyo nta kimwe muri ivyo wicuza byose mariage nayikoze pour la fierté de ma mère premièrement kubera ko cari ikintu ego c'est vrai umuvyeyi wese bayifuza ko umukobwa bagira mariage mugabo first naragize deception kuri mama wanje kandi natwaye inda si uko nyene danko ahiya yiteze ko ndosoka mu nambaye ikanzu yera urumva donc nayikoze pour que basi yogira fierté gato kwije kubera ko umuvyeyi maze kumudeceive biragoye kugarukana ide confiance divorce nayikoze pour moi-même nta muntu nakora divorce parce que kuguma mu rugo utishimiyemo kandi uri kubona yuko n'umuntu ari ibintu byinshi mudahurijemo uhava kare ukamenya kugira kwibaka gushasha kugira n'urudu dosubiramo bijya byabomoye rwa mbere ntidusubire kuva mu rwa kabiri je nafise ikibazo ego waciye utaha muhira kandi watubwiye ko mama wabikoze kubwiwe kuko yabigusabye sivyo yarabigusabye ati ko mwateranya mada ifoko mugira iki ifoko mubana amaze kubona utashe est-ce que ntiyababaye kuri iyo decision yo barafashe kuko ari igihe abavyeyi baduha ibihano mugabo mu nyuma bakarogeta ugasanga akavuga ati umwana wanje sinari kumugora kuko ndazi ni byinshi je ndakuzi ndabizi ko ari byinshi waciyemo ndazi ko urugo rwawe warubabariyemo hari ibintu byinshi byabaye ko je turaganira gose warabimbwiye ariko abari kuri kamera ntavyo bazi ndazi ni byinshi waciyemo uri kurabiganira n'umuvyeyi ntiwabona kumenga arafise ikintu cyo kurogreta kuba yarafashe ijya decision yuko wogira mariage ukiri muto kuko urugo ngo sugo kurungikamo abana surtout muri no generation iwacu kera no ku myaka 16 baragenda kuko generation ya kera ni yubusi cyo kimwe est-ce que muri ko muraganira n'umuvyeyi ntiwumva akubwira ko bitamuryoheye uko byagenze uko ataravyiteze ko wenda azi mu kukurungika yarazi ko bizogenda neza premièrement maman elle m'a demandé pardon elle a demandé pardon kandi yamasije imbazi misiko ko nawe nyene nikintu nabona ko kundi nawe sivuga ngo yarabishaka gose like ngo ma fille doit se marier la famille abantu imiryango tu sais urabona ategerezwa ntiyoguma muhira mama navuga ati bon mugabo après maravuga ati ntobana yuko yasufra mu rugo rw'umuntu ufise wanje ati iwanyu ya ifisi wacu tuzosangira bike mfise sumuhungu mwakuze mumenyanye mukuze anaweza kutesta hivyo so ego c'est vrai biramara amaje ku muvyeyi mukoga suyo yaragize mariage ngaba mvye ati simba yo kubera abantu kandi abantu bayikora abantu parce que abantu barambwira bazokuvuga igihe ntwenda baramvuze igihe mariage baramvuze nundi ivyo bazo bavuga naho nzogira nindi mariage adondanya bavute so nta kibuza abantu kuvuga ya abantu koze baravuga udakoze baravuga ko superstar sana ndafise akabazo kamwe uri kurayaga urumva ko mengo hagaruka cyane mama wawe ya mama wanje papa wawe nta participation afise muri vie yawe comment dire n'umuvyeyi by'ukuri akwije amategeko non bon ari gukwiza amategeko n'umuvyeyi parce que we yatumye mbaho kwisi ico ni kimwe akacabaho na responsabilité inshingano ziyo yarazikoze nko bikwiriye nta kantu kamwe kuba barofise bico kintu tubyirisha tutemwo karahari mgabo ndizera ko tumva ikirundi Imana ishimwe gusa turamubwira mu Faransa kugira ngo aracumba cyane munyagitegara muzungu umunyagitega cyangwa umwe yakakabare ntuze yarafise boîte yari ifise boîte Gitega ngoma yitwa Olympia kuri Olympia no ndibagiye ne bahita kera ona haje hari XS ya haje hari XS ya haje ya hari wiwe hari nk'ubu wowe no amafaranga ari aho naho yundi none usase wiwe baita kwa Tupac kwa mama papa wamita Tupac noye mushira amafoto Tupac uri amafaranga murashira non ibu nta kintu kimwe cyo tukije hade jumba nta mwagise ko droit mba kandi gituma uri kumva mvuga mama parce que bon comment dire c'est elle mon père c'est elle ma mère elle a été tout pour moi donc that's why on va dire mama yarashitse basi uragira ubabare nabo kwera daddy
that's why n'amarelation yanjye kenshi yagiye arapfa kubera ko gukura utabona umuvyeyi w'umu papa cyane cyane ndi umukobwa bazi ko abakobwa bavuga ko c'est les filles à papa donc bimaze gushika simbe mbona papa nace nk'undi mu gangster nikoma ko gangster nakubali nacheza na wanaume nabijua ico nakira mpira mga kurira igiti kumanura amapera naruri tunasema sinasema unasema aje yeah abasikisa cyangwa urumva cyankurana rege speak gangster je ntabagenzi bakobwa nari mfise gushika n'ubunyene ubu unyitwe tubavugana baraharutse ageza ko gafise n'abantu numvise widoze ngo ngene wambaye musungine yacanje fari miss pinda kuva amakanzu June arabizi ngene namba kisi manamba ikabutura ama boyfriend byaba ikintu simba kinyoroheza amafaranga je nanje ndafise ikibazo lolo no iyi ni artiste ya mbere bakobwa je like inzara maison d'abord jendi ngaha oh no ici alliance ni nko kumena ubona namba iyi ntibakange ndafise ikibazo canje kigira kiti warabaye mu rugo sivyo mu rugo warahakuye umubabaro ariko hariho umunezero wa warahakuye uwo munezero niwo dukeneye ko tumenya nabariye abantu ariko twenze rose umunezero utesa a blessing I want to know wakameme yararyowe wega biratandukanye bon en fait mu rugo abantu n'abandi kwibaza yuko ibintu byose ari blanc et pourtant c'est pas ça il y a des jours sombres ni miss nyene mugabo umunezero wanakuye c'est comment dire je sais pas kumenya ati jewe ndafise umuntu atashe umuntu atashe ndamukeneye atarinda guca ku ruhande il y a des trucs comme ça nyene genre kumenya yuko ufise umugabo quand même c'est la fierté ouais mon mari va rentrer 19h turaza gusangira repas et puis twakunda kureba film by the way Netflix zimwe zizana ibintu Netflix and chill cyangwa tukaja Instagram turakurikirana mu comedian umwe yitwa Nicola Muzi na Daniela Nico Capone ni couple twarumva nivyo nitwatubaye mu mugabo umva imisi twashwana wallahi yeah truc comme ça bon umva iyo nemenezo nako bari ati atari ibintu byamutsitaje twatubaye huko ko nagenda vurugana ya nimwe nyene najoka mana vurugana gari sinoroshe cyane kubera ego ndatanga keya mugabo iyo mbona ndiko ntanga keya tagaruka ndayikasa nakubajije blessing uba warahakuye despite ibyo byose byabaye mwararyoherwa iki niki blessing zotuma wibuka umugabo mpatsemo yake basi bon en tout cas c'était un homme ton ex-mari ndi buvuga ngo mugabo ya mon ex-mari c'était sinon buka nabi en tout cas kwira ko si abishatse ariko ya abishatse yaba umugabo atanga keya mugabo anyitaho ngavyahubaguye naho twahubagura na twese byavuye gusenya ya kuko bivuye gusenya ibyo akashaka kubintako naje natasenya ibyo wanje so mva c'était vraiment un homme généreux yarangize umumama quand même ya kuko ça voilà naho nyene ari nkeneye non sinavuze wewe ari nkeneye kugera aho nyene wavuze ngo yarakugize umumama nagumye ndakubaza blessing yawe yaragusigiye blessing ya mbere ni umwana kandi ujya mwana gasigo wawe ni gwiwe oui je sais mgangira bon ego comme tu dis niwe wagize azopfa mwibagiye nawe ntazofanya yage kubona namuvyari parce que sako gose shoko kuvyarira ni sawa nawe c'est choice dibiri nawe c'est choice gukora yinda cyangwa muvyarira ariko reka reka kwihagarara ko tout simplement non sinihagaze ko umwana ni ego ni wiwe sinareze ko wacu tutica abana siko batwigishije ego biya byase byashitse sasa ikintu ca mbere urazi bijya bintu agiye gukora muri leta nyene bavyita mu kirundi kwabirana urazi insiguro yavyo kwabirana bishiye mu mategeko OK tout c'est pas nibiganye non OK j'ai compris ce que tu voulais dire OK ni kwabirana ikintu rero cyambere kandi gituma umuntu bamuha divorce byihuse dushaka twibira kabanga barabaza ati sasa nta kwabira neza barakikubajije waciye wishura gute ikikazo naco bambajije kubera ko first divorce natangikirondera kiri muri Kongo yaragiye gukora mugabo sinayironse exactement nace ntekereza ko yabaswa ansaba ibintu byinshi tunatekereza ati kandi bikora rimaze kudina fete babaza ibibazo bibiri ni divorce ivuye kuri mwebwe babiri cyangwa divorce ivuye kuri umuntu umwe twese tubishaka aho tayari mwese mwabishaka yaba ivuye je wanje nyene bari kuca bambaye ati umuhoye iki cyangwa nawe yabimuvuye ko bambaye ati nawe umuhoye we ntibakubaza uko bon nashatse kwivuga ivyo nyene ashaka gusuma
gusuma niba bikubaza ngo ntagusumira Yeah, oui, je sais. cyangwa araja hanze ngo byabindi ngo byo hanze ntibaraba Yeah, ndabizi. ariko bimeze neza basi biciye mu mategeko ayo mashurwe basohoye amuha basi ego urayamuha ego kuvuga n'ahandi azoja umuntu yitege Bon, fresh ego. kubaho neza twe kubitesheje ibyo bintu bro non si byaboza abantu bameze nk'ikuku kuri côté wanjye nafise ibyo yitesheje parce que ego nawe afise ibyo yakora nanjye nafise ibyo nakora parce que c'était pas lui l'homme seulement nawe aribyo wakora natwe abakobwa tuba dufisemo parti nini cyane nakubwiye baswahili kama hujapita fasi nzuri nawe urumva rero afise parti ibyo yakora ego ndamuha amashurwe mbwa natwe kudakunsubiza yiwanje ko nanjye ndafise ibyo nkora badashobora like comment on dit abandi badashobora wakora kukorera iki yeah wakora iki bo okay So, sorry guys. sorry gato hejuru hasi upreferiye iyo question Simon uko nayishura hejuru hasi prefera kubahe muri umwanya jewe canke we umwex w'umugabo wawe yitwa gute umu umwex w'umugabo wawe asaba ex benshi umwex w'umugabo umwe no ex mari ex-mari yitwa mon ex-mari yitwa Darsin Darsin Dallas Malik niko okay yitwa sorry Darsin Lorca ni uri shire hejuru cyangwa ushire hasi please ndashobora kuja hasi no hejuru byose ya mashugwe yawe jya amashugwe yanjye je préfère bari jewe wow mimi nakukubali sana kumbe sasa hari ibintu twe tutazi kameme nkatwe tukira abapeti bo muhira turaca kwa mama urumva kameme n'umushenge mugira ati mundabe utasema she aje kukuraba naho agatebe tutebe tudushyira hanze nta birebire ni gusomana ngaha bigahera tubwire twitware gutega amabuja twisundi iki kugira ngo natwe ntibizopfe uduhe impanuro twebwe ikishikira n'abari ko baradukora voilà impanuro dukeneye ko ahantu hanini urasire ku bantu batwara inda bakiri batoye uko bakwiye kuvyitwaramo then uhanure n'abavyeyi babo kuko urumva ko umuvyeyi wawe mu nyuma yagusavye ikigongwe sivyo ariko kandi ucuhanura n'abantu moyen yo kwirinda divorce supporting divorce le divorce normalement c'est pas quelque chose à supporter ou bien gushigikira umuntu parce que déjà na bible irabivuga kandi divorce mais bifisa byose ndasenga kandi divorce mu bifite ikivuyeko muga nta wishigikira ariko ikintu kimaze kwekera cyamaze kuba so ariko niho cyo wigisha abandi ko kandi divorce ntiyoza mutabanye n'umuntu mubanza kubana urumva so premièrement vous ntanga impanuro ku ba jeune batwara okay ku ba jeune filles batwara inda first premièrement n'imbere yo gutwara inda muze murabe umuntu mukwiye kwitwarira parce que hari umuhungu atari gupfa kuvyarira so bon wait nambura amaruni batakonza kubona neza nawe nkanura nk'umushino si umuhungu wese kuvyarira parce que hari umuhungu même si en fait hariho umuhungu n'umugabo ibintu bibiri ahindutse none rompa hariho umuhungu umugabo n'umupapa parce que umuhungu wese ashobora kuvyara ngasi umuhungu wese ashobora kumupapa kandi umuntu wese ushaka gutera inda cyangwa wese ushaka kuba umugabo so if uratwara inda nibaza yuko na relation yawe burimo ubona ngene ntungameze kandi mugabo hari abangu bahinduka après ushaka kuvuga ati mbona ameze neza ina mutwenda zameze bien mugani we ukienda kumwambia bebe niko na mimba atageuka sasa kamele urumiko niwe mubona rimwe so nibaze ko impanuro first mu banza kwanza kugira selection yaho ngo mugenda n'abaribo ingeso zabo na entourage yabo urakonseya ukabona si basi niyagira ikibazo wewe mukakigirana umwe mu bagenzi bado shobora gufasha Juki pinana mvoyo mu barabara mwenye anafuta bangi benza keni afuta bangi ni ba mwizi atakuletea kabure kama na ucho kumwambia bebe niko na mimba numva inzara atangalia barafiki zake nta mashaka kumufashamo ngumva naho bakunda kuvuga tugenga abakobwa ngo dukunda amafaranga bro hari ibintu bimwe mu bikinimo amahera urumva ko ndavuga turakunda amahera je ntaje kwirevo ngeze ko mfise umwana sishobora kunda n'umwe adafise amafaranga nikibano akumari apana kubera ufise umwana watuje gutakaiza ni umwanya ni handi nje kubwira hey babe urumva ndokamagara hey babe sava umwana arangwaranye ngo je kidogo nipige marafiki zangu none mwenye atari kopisha 50000 bro nta na konti ya bank office donc bisigura yuko umwana wadacha kurindira gushika nka 50000 ndamutwe kwa muganga c'est pas possible donc
umaze kuvyara uruguka mubwe nasetse kuvuga rero abakobwa mutaratwara inda muze muri abahungu mugendana abari hama uwo bimaze nawe gushika kayitwara nibaza ko cyane ngene yitwaramo kubera ko c'est pas quelque chose de facile divorce se yakushagira mariage no kubavyeyi ntimuze mwihutire kubwira abana banyu bagiye mariage kubera ko batwaye inda kuko asho nkuko nanje byabaye asho kwa mukunda mugabo atari bamuntu asho kuvuga ngo bazwana mu nzu akaramata ntihandi yacaza divorce hakiri kare kwa adovyihangana igihe afisinda amaze kuvyara cyo n'ingene mugabo amitwararika atasanga sigenda ashaka yarifuza kuva kera aceva mu ngugano ngoga parce que divorce vraiment nande sikino shikikira cyane ko nababwiye ko nsenga na Bible irabibuza mugabo naguma mvuga kandi kansura heba kuko mba tu peux pas continuer à souffrir pour quelqu'un nawe ubona yuko il peut pas faire les efforts pour toi so bisaba rero yuko uchoisissa le meilleur homme pour toi kugira uze uhe le meilleur à tes enfants parce que urumukobwa umaze kugira ubwenge ntiyumvira wewe nyine ubwawe azonka muri salon gusuka gukoresha inzara ariko uraraba n'umuhungu azogufatira neza abana bawe ko nkaje ubonye mbasi cyangwa ndakunda n'umuhungu nzi neza gufata umwana wanje neza kuko bife kungira shopping idodo banda kanzogira umwana wanje ndagusaba nawe nivyaje ko gahura n'umuntu afise umwana nawe zo mufatira umwana wawe neza sishobora kumwana kuko nanje azubaji wanje afise umwana kuko niyo afite umwana yabo utamufise na yaba ntamufise naho mpuye n'umufise siniga kumukunda kubera ko premièrement umwana n'umugisha kandi ari ikintu bavuga ati ntandagukunda nka kwankira umwana shokize sinoza gukunda uri umugabo ngo ufise umwana sinda kwankira umwana aho ni wonyine ahubwo mfuma nkunda umwana de plus kurusha uko nkunda uwo mugabo imyaka 3 irarumanye canke irakwiye utandukanye na wa muntu non ni 2 ans et demi imyaka 2 n'igice mutandukanye n'umuntu mwigeze kurushinga biciye amategeko uno munsi umaze kuja muri relation zingahe mbe uno munsi twicaye ngaho urafise umuntu muri kumwe like in couple natwe tabahungu bashika 5 turagendana ni bane basi non sinabutse ko bashika mbashwa kwa nk'ababitse nka 3 cyangwa example kubera ko nyuma yiwe ayavuze nyuma yiwe n'ubundi well now urumva so mva apana inyuma inyuma yiwe ataraza je navuze no yarahavuye batandukana ataraza ni benshi cyane nka 70 no nka 13 17 no sawa uwo mwanya tuvugana wicaye ngaho urafise umuntu akokivye bon comment dire novuga ego uvuga ego ariko ntabwo ari ego cyane novuga ego parce que ego arahari wewe ujya wundi ntiwifuza kubana nawe wewe urifuza kubana nawe bon je dirais oui parce que c'est comment dire c'est quelqu'un de bah voilà tu vois la mood en fait pardon la mood so c'est quelqu'un de responsable arakuze bon takuze cyane ngo bimwe bavuga ngo sugar daddy c'est pas un sugar daddy afise note yo namwumvise aravise ifaranga amuvuge basara aterura n'ivyuma nakubali urumva oya ntavyo material uri fier no kubana nawe wewe bon en tout cas wenye naragerageza kuba kutuma je mba fier de lui uramaze gutesta na vya bindi ko abigera ari fresh je sais pas parce que nta mwanya munini tubiye non ni kibazo cyane nabivuze uramwizeye basi no muri bon en tout cas OK jewe ndabasavye mumvyumve neza nitwa MC Andy uyu yitwa Yan Humble Man ikiganiro cyitwa Amahasa Asa Adasa mutumire wacu tumuhe hala 5 akubari wallahi duhaye ikiganiro cyiza cigisha kiryoshe by the way n'amasanamu no musi nitwigisha abajene gusa no musi nitwigisha abajene gusa n'abavyeyi aha twese turamurusha imyaka ariko natwe aradukuriye mu bundi buyakona ariko nani sindi wanyuma Chende umupapa ndigereretse wanywesheje amazi guys Fabrice cameraman wacu mwesije igipara nico gituma mubona tuguma dutwenga ngaha nagomba mu nkundire dushimire umutumire wacu Imana guhezagire ko twitaba twizeye ko neje twagukenera uzo twitaba cyane gose Jesse bya bintu byo kumunga gusa ngo twagukenera ucu dusabira n'abantu kugira subscribe karagoye kuvuga
Yeah, gira repetition. Yeah. abantu bagire j'aime like bagire na turakeneye 50,000 abonnés. J'aime sur like. Yeah. Like, share na subscribe. Mugire. Amwe wakwihekenya uri mwiza nk'uko. Kugira ngo ntatubeshe. Okay. Fate zibiri tukumve neza he. So, mugire like, share and subscribe. Karagoye gupronounce. Thank you so much. Subscribe. Okay. Mugire like, share and subscribe. Oh, eyo. Eyo nigga. Eyo maniga. Base. Abakunzi ba STV, merci beaucoup. On se voit à la prochaine muri émission yacu Amahasa Asa Adasa. Ntimwibagire kugira ama commentaire meza. Mudushigikire abakeneye kudushigikira mu buryo n'ubundi nimero zirahari muzodukontakta hama twongere dukorane tunabibutsa ko ukeneye gukora ikiganiro avyandika muri commentaire agasigana nimero yiwe canka agakontakta inimero ya paresa ngaho musi hama tugaheza tugakorana ikiganiro. Merci beaucoup, à la prochaine. Every story matters.